na Big Fizzo turashaka gukora indirimbo. Je pense que azobari gospel. Of course, ni gospel, yeah. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the #1 channel of this industry. Buja Flavor on the mic ni wheel, behind the camera ni Scott. Uno musi turi kumwe na mutumire adasanzwe azi ku izina rya Kim Said. Amahoro ga bro. Amahoro neza ni. Biraza neza. Ni bon. Tunaona ko fresh mzee umenenepa vizuri. Na tumiaga vitu gani leo hivi mzee? Ni msosi tu. Msosi kwa aina gani? Maharage. Ibintu muravyemera kweli ngo ibiharage nivyo bigize gutya. Kabisa. Acha Kim Said chenga wewe urakunda ibintu vya vitu ya bien. Unajua sometimes ni kujipa vitu ya bien, unajua. Vitu ya maftage, vitu ya mikate mikali. Unakulaga mkate wa hela ngapi kama wewe? Sijui. Lakini nafikiri unajua. Oya, ukisema hivyo inaonekana tuzani tunachangiaga. Ilifaa unaambie basi au mama yake ndo anajua. Mama yake ndo anajua. Kabisa. Hongera tena kwa kupata mtoto. Asante sana. Ni mtoto sijui ni mwanaume ni mwanamke? Mwanaume. Sijui umempanga jina gani? Kingsley. Kingsley. Kwa Kingsley. Kian. Yes. Kwa nini Kian? Kingsley manake Victoria. Kian manake naweza sema sinaweza bisema. Lakini ni essentiellement na victorious. Yes. Sasa wewe wanasemaga ngo mtoto ngo akizaliwa ngo kama ni mtoto wa kwanza ngo mara mingi apenda kufanana na mama yake. Sasa wewe mtoto anafanana nani? Impossible, ambasha fanana baba yake. Mzee kweli? Kawaida. Wao namsemea tu. Takuonesha picha baadaye. Kabisa, natukimea kwanza kutwereka kifoto guys. Uni Kim Said kwa turavugana. Mzee naona umekuwa fresh umetokelezea kinoma. Sasa sijui hii bora na gharama ngapi? Ya kidogo tu. Kama ngapi? Ni make. Grama basi tuambie grama yake. Ni nyingi. Kama zaaje? Karibuni 100. Grama 100. Sasa ukataka kutuambia pesa umeinunua. Sasa sijui utaweza kutuambia basi ya kumkono umeinunua ngapi? Hapana, ni secret. Kicha. Brother, ratinya baba hongo bimipanga. Unaogopa wasikupigi muta ati wasikupigishi kachi ya mbao. You already know, man. Sasa Kim Said wewe nani huaga na kuvika? Kawaida ni mimi peke. Wewe ndo unajivika? Yes. Yani wewe tukiona gisi unapendeza hivi yani wewe mwenyewe ndo unajijaji tu. Kabisa mimi peke. Huyu ni Kim Said guys, akubwira ko ari we vyose avyikorera man. Unatokelezea kabisa, mimi niliogopa hata kusogelea. Tunajuaga wengi wakifanyaga mariage waga wana variance za dhahabu. Sasa hiyo ni dhahabu gamani. Ego ni dhahabu. Sawa, wawe na mama yake. Twese ni dhahabu, yes. Kabisa, inzawe ya magara mangapi? Wapi? Tambia abdashi. Oya. Unagopa? Mzee, ni 2 grama 2. Kabisa, magarama 2 dushize ko na yandi mbari amajana 2 mwizosi, dushize ko na magarama mbari jana yo kukuboko ambare presque magarama amajana 4. Isaha yoyo ni dhahabu na yenyewe? Hapana. Ni Kim Said, tunaona umevaa headphone mshingoni. Sasa hizo zinauziwa kama hela ngapi? Franga kidogo, $50 tu. $50 umeziuzia huko? Hapana. China. Kandi twumva yuko wewe ni mzee wa marere turu. Ujyari uheruka hanze? Araheze igihe, amezi make, mbwa very soon nzosubirayo. Wari wagiye gukora iki? Nkora umuziki, nkora ibidandazwa, nkora ibintu byinshi. Ndi umu informaticien, nkora ibintu byinshi cyane. Kabisa, ni abantu ba businessman bo muri kino gisagara cha Bujumbura na Kim Said ari muri abo bantu. Kim Said, twarumvise igikorwa wakoranye na Gigabit, indirimbo wise Tell Them. Ico gihe Gigabit twibuka yuko yarakiri mu Bushinwa. Wamusanze mu Bushinwa canke ni ibintu byabaye ku ma connection? Urabona ko ubuye haje ibintu bishasha byo tumanirana ibintu. So indirimbo nayikoreye ndi ngaha, mfatira amajwi ngaha, mbwa beat yayikoreye hariya. So ncandamurungikira byose abihereza hariya carandungikira produit fin. Yes. Ku bantu batarumva Tell Them guys, mwarahombye sana marire ngoma iri ni kill yani noma bitu ya Antoine Bifes unakunda kubivuga ati ni bitu ya Antoine na Antoinette.
Kim said twarabonye iyindi ndirimbo yawe wise na lekelemo kuri kibashimye kusubira mu ndirimbo. Bon, ijya ndirimbo d'abord wayiririmbye ni muntu nkunda cyane, so kandi n'amaparole narayakunze, so that's why nashoboye kuririmba ijya ndirimbo kabisa. Ubisugura yuko wowe warayikunze cyane, inspiration yavuye kuri ijya ndirimbo? Ego ufite je narasubiyemo gusa nashizemo iki giswahili ego n'agaparti ka nyuma, donc bica bi flowing gutyo nyene kabisa. Byagutwaye umwanya gute kwandika ijya ndirimbo? Oya bon yari freestyle muri studio cyo turakora, Jiga carankorera beat and then ayikoze ncanda flowing mo bica bi nayikoze mu hafi nko mu masaha 3 mu masaha 3 kabisa. Twarabonye iyindi byari bisangiye beat ya GN, yo bari wewe wagize copy kwa GN canke ni GN yagize copy ko canke ni challenge? Bon ijya tell mu bisanzwe ijya beat ni remake ni redeem yo muri Jamaica, so Jenny je nayizanye cause ni je nayigize hama ndayihaba artiste bamwe hariho nk'uwitwa Kelos yarayiririmbyemwo, hariho jewe, harimo GN, hariho n'undi yitwa Tip, harimo Yves Shaka, bo n'abandi bifuza bashaka kuyinsaba nkayibaha cause ni redeem ni beat, donc ikorerwamo abantu bose. Yeah. Kabisa. Gospel ya hani wacu turabona kuri kwiratera imbere, nakaye kajambo wotereramo kugira ngo ishobore gutera imbere gusumbya canke nakaye kanu kabuze kugira ngo gospel muri industry Buja flavor ishobore gutera imbere gusumba? Bon nta kintu catari no babwira atari kubwira ati tubandanye dukundana dusupportingana muri byose mu bikorwa byose dukora, and then Imana izodushoboza tuzoshika kure kabisa. Tumwe dukundana ni bwa bumwe nyene tuma turi hamwe. Uyu ari Kim said guys, tuko turavugana ko atubwira mu vyerekeye umuziki wiwe ni vyerekeye family yiwe. Kim said wanagwana anambia kama unakulaga sana kweli? Hapana, ni roho nzuri tu. Urayo kulagi sana? Hapana. Ndaguhaye nka prakete imwe ya magi yuzuye nayo mana. Ntarimwe ntajyo mana. Ewe na magi ukunda re? Umurete kameme ndawujya. Mugaba hapana menshi. Urakunda umurete wateguwe n'ugore wawe canke muri restaurant? Umuntu wese ni bon. Bajya Kim said tuko tuzi yuko yagize ubugeni, birakunze kuvugwa yuko uyu muhungu yagize ubugeni kenshi ngo arakunda gukumbura ifungurwa by'iwabo. Wewe biramaze gushikira? Wapi ukumbura gute ufise umugore? Brazil no kumbuki hata vile bora mera kwa nakupigia. Wapi bibi akifika vitu vinakuwa bien, anapiga vile kama Mere. Sigura yuko rero Mere wawe rero ubonye haje kupika, yani mama yake ndo anafanya kila kitu. You already know man. Livurugu ni Kim said guys, akora tubwira yuko byose nabikesha Allah seti bro. Yeah. Byose bikesha Imana yonyene nta wundi. Bajya Kim said kumusasenga kangahe? Misi yose ubuzima bwacu ni namasengesho. Nubu wava yuko dutangura ikiganiro nako ndasenga. Yes, so nico gituma ariko bigenda fresh kubera amasengesho. Kim said yabanje gutangurira. Kim said nihe collabo wegereje gukora anye mu Burundi canke hanze y'igihugu? Bon collabo indirimbo vuba izosohoka ni wanje jenyene. Ya kabiri zobiri ndi kumwe na Eloge yahora aririmba muri Redemption Voice. Collabo ni nyinshi from ni nyinshi cyane na Big Fizzo turashaka gukora indirimbo. Je pense que azobari gospel. Of course ni gospel, yeah. Guys, Fizzo turamuzanye muri gospel, tumumenyere muri Sibeza guys. Ataweza kweli gospel Fizzo? Urumva umuntu mu legend sashobora byose aragira kandi arafise indirimbo nyinshi za gospel. Fizzo gospel nyinshi gose atari mola gusa. Oya ni bon ije ni yakera afise nyinshi zishasha nyinshi cyane. Mukazo kumva ko Fizzo yakijijwe ntimuze mutangure guharira ngo Fizzo ngo aje koka Fizzo ari uko kwa sababu ya Kim said shit. Hapana sababu yangu anaokoka ku buzima bwiwe nyene ucuvyumva you know. Yeah. Ndabitawe igituma misi yose Fizzo muri no misi asigaye avuga ati byose ndabikesha Imana, Mungu mbele sisi nyuma. Ni kwama nico civugo yamavuga misi yose muri no misi. Kim said turazi yuko vraiment wewe muri no mwaka warakoze cyane. Pamoja festival twarabonye yarabaye kandi byagenze fresh. Na kintu wabonye cyahindutse muri Pamoja festival uyu mwaka uheze ni yuko? Uyu mwaka uheze siho narindi. Uyu mwaka naho urumva
I can't compare urumva nyene nabonye vyagenze neza kuko hariho bamwe twasapotinze bari hajya notama mutoyi wanje Gibson King yararirimbye, the performance was good nyene cuvyumva kabisa. Ibintu byari amavuta, ibintu byari oftage, ni bwa bumwe nyene. Kim said baratubwiye yuko waronse certificate, nivyo? Ego muri pre-party ya pamoja barampaye certificate y'umuntu yakoze neza. Ego undirimbo ya bo bagize general cause haro mixtape nayo nasohoye, haro n'indirimbo yari zibiri ziwanje zari muri nominated, so urumva ni muri iyo nzira yuko kabisa. Waratubwiye yuko baguhaye agashimwe nk'umuririmbyi yigenjeje neza muri gospel. Twarabonye video dusubiye inyuma ku ndirimbo na Rek Lemo, twarabonye video ikoze neza, ama image ameze neza, presque n'abaririmbyi bose muri industry barayipotinze bayiha amanota meza. Yoba yaragutwaye uburyo bungana gutega Kim said? Uburyo ntibone bwari buke, abamaze gukorana na SB barabizi nibwari buke kuko hari n'amasanamu yararimwo ntihari yo ngaha i Burundi, so kandi n'indirimbo yashoboye kumpa amahera menshi ntashobora kuvuga. Ninde yayikoze? Indirimbo ni Bocum yayikoze. Video ni SB Landry SB kabisa. Brother yari Kim said twari turavugana akatubwira mu vyerekeye ivyiwe byose umuziki no muri vi active yiwe. Kim said tunakuona uko bogare mze baba uko fresh none birashika kandi gakomika kakurondera. Bo ivyo urabizi uri umuririmbyi ntitubura mugabo urumva umaze kurongora ucuba serious mu rugo rwawe, ukaba na example ku bandi bantu notama batoyi bawe n'abandi baba followinga, ukaba example kuri ju batubwira ngo two biyo bya jami, so uposhe fama kosa yote ngo batasiporte kabisa. Kim said sasa for example wasohotse uri kumwe na family yawe, uri kumwe na mama wawe na papa wawe n'umutambukanyi wawe, haraje umufani wawe araje Kim said turashobora kugira ifoto selfie, hanyuma agaca kubwira ati Kim said ashobora gusoma ku itama umwemerera? Nta kibazo vraiment guys. Kim said akubwira ati no problem, ndashobora kwemera kabizu. Wa mukobwa ukunda Kim said wavyumvise ko ronse chance? Sio chance. Boy make sure ko umufani wanje cause atari umufani wanje icyo bita showbiz. Yes. Mwetaza rakutwa indobo kwa mko itaza atakubalia bro. Unabisikia man, umukobwa wese kunda Kim said mwana kijamani kibogare yatari sinzi Kim said ko tugira akajambo gatoyi kubakunzi b'umuziki ndundi bari kwa tukina kuri no mwanya. Bon, akajambo ni kakandi nyene dukundane dusupportingane, that's it, nico no babwira gusa. Akajambo kanyuma kwa kunzi ba Bujahit TV. Kuba kunzi ba Bujahit TV rero gira subscribe, ugumugira share ku biganiro vyose, and then ugire na comment. Pisa, like, comment, share. Yari Bujahit TV chakinyamakuru cy'amakibazanira bishasha muvuga muri industry ya Buja Flavor. On the mic yari will behind the camera ni Scott. Ciao.